waruzi komante nyine zirahari ukuma afise amaguru mabi aya n'amaguru mabi uwoje ntiyonyenda uyo nta mukuru w'igihugu ntiyogenda nyenda aragahubuka mu nyanka inkono y'ikoko zibunda mu nyakagaro gavyara sinikuzi kwenda ukwembe sinikuzi igihugu igihumeka sinazorekeye gusorora abasha umuganga batari umuravumba abasha ewe Burundi dukunda uri igihugu cifashe yongera tugushemeze muruharamba igihugu cifashe kubw'abana bibarutse yongera tugushemeze waruzi komante nyine zirahari ukuma afise amaguru mabi aya n'amaguru mabi uwoje ntiyonyenda uyo nta mukuru w'igihugu ntiyogenda nyenda aragahubuka mu nyanka inkono y'ikoko zibunda mu nyakagaro gavyara nk'uko rero muvyumvise uyu mugore ni umurundikazi ngo yari gukora ubuyaya muri Oman mu nyuma igihe ivideo ya perezida isohoka ariko avuza ingoma aropresenta kiritire y'igihugu cacu twese twarishimye umunezero abayutuba nka bose harimwo n'abanyarwanda irya video barayipostinze aha ku ma YouTube n'ahandi hose harabaye sharing ikomeye turayisangira uko kuvyukuri ni ibintu biba binezereye kubona abayobozi bacu baja deep muri koca yacu bakayiha agaciro kuko abeshi munazi yuko vyobatera n'isoni kwege hariho aba president tuzi badashobora kwegera n'abanyagihugu bigira utumana uyu rero ubonye umuyobozi yegera abanyagihugu akaryoherwa nabo akifata nkabo akambura ivyo birato harura nko kwambara ziga mpuzu zintuzeye zirepresenta idarapo ry'u Burundi ariko kandi zikaziba n'umwambaro w'abakinyi b'ingoma ni ibintu vyiza ariko uyu mudame nkuko mwavyumvise yarataye indero no Murundikazi w'Igitandero ibintu yavuze na groupe y'abagore za groupe mbwira abakenyezi bose b'abarundikazi ko badakwiye kubamwe barundikazi namwe abanyarwandakazi mwese mwumva ikirundi hariho imyaka twemerewe kugira udusakusa kutukiri bato ukiri mu myaka 18 19 ukiza murabwirana n'abagenzi bawe ati boyfriend wanje ibiki 20 umaze kubaka ukamara kuvyara ubutikutiku bw'ubuntu ubujambo butubaka societe ucucira ugatahariya ntibuba bukikubereye guko haba hageze aho uhangana no kurondera iterambere y'igihugu n'igiwawe ariko uwo mudame w'ikijuju ngo ni umurundikazi yavuye i Burundi aja Oman gucuraguzwa n'abarabu kuba honyene atiyumvira ati imagine iyo igihugu cyacu giteye imbere aba Oman akaba ari bo baza gukora iwacu ico nta kiri muri we kuba adashobora kwiyumvira ati nasize umwana w'umwaka canke w'imyaka 2 muhira imagine iyaba nari mfise ubuzima nicara nkarera umwana wanje kugeza ico ntakibone ariko twe twabona president afise imirisho ariko aravuza ingoma wewe akiyumvira mu mutwe ngo ivyo kuryama na president ata nta muntu numwe je iyi video narase kuyikora bagumye banyandikira ngo yikore ngo mana yanje nta muntu numwe mu mutwe akomeye yo kwiyumvira ibintu vy'igitsina ku muntu atamubwijambo na rimwe ku muntu batazopfa bananahuye ku muntu atamureheje bivyerekana kugwara mu mutwe ukaba uri umurundikazi aho uri hose ubonye abagabo wiyumvira igitsina wiyumvira muhuje ibitsina ugwaye mu mutwe kuko ntuzohuza ibitsina n'abarundi bose ntuzohuza ibitsina n'abagabo bose bo mwisi hariha uwi wawe canke abi wawe mugabo si bose kubona rero umuntu minding his own business ibere ku kazi kiwe ugata kazi kawe kubuyaya ngugiye ngo kugira ngo kritere ku maguru ya president koko ubu ni wo muco w'abarundikazi ngo ntimuvuga kuri dufise WhatsApp group nama ndiko ndatangamwe amakomantere ngo abarundikazi ntibavuga kumbe basha muravuga mukavuga mu vyongoshwa mukavugira mu mbari muvuga ibishegabo ubusutwa ubushira soni ibintu ataho bizodushikana nivyo mwamutunye ko muvuga ibyo bizoduhindurira community ki
uca wiyumvira nimba uri umukenyezi nawe umurundikazi iyumvira umwana wawe w'umukobwa akundanye n'abagore nk'aba yova mwiki umukobwa wawe akundanye n'umugore ameze uko hova mwiki canke nimba uri umugabo umugore wawe akundanye n'abagore aho bicaye biyagira ibintu nk'ivyo hova mwiki ntakivamwo nama mbwira abantu ugashaka kuba umuja uzoba umuja w'umubiri wawe umaze kubona ubwenge bwawe budashobora gukontorora umubiri wawe akaba ari wo uba deleva w'ubuzima bwawe ucumenya yuko ataco urimwo naho woba warize mwabonye abantu na cane cane muri ibi bihugu turimwo uza wumva skandale y'ubugesera ngo yafashe abagore canke ngo yarahaswe kumbaka ngo yagize nte umuntu afise akazi keza afise ofisi nziza afise abakoresha yubaha bamwubaha kubera yobowe n'umubiri vya bintu vyose yiga bikabubusa aja kwayaya ububoko akorakora abagore b'abandi canke inkumi batamuhaye uruhusha ugasanga akazi kiwe icubahiro ciwe vyose birafyadutse birabaye amazi kubera iki yemeye kuganzwa n'umubiri narabwiye abantu nti umuntu wese agendana shetani yiwe ariko shetani twamana misi yose n'uyu mubiri uwo mubiri nagomba ndababwiza ukuri tuvuze ngo tuwumvire wosanga abantu bose turi abakriminere bo ku rwego rwo hejuru wokwereka ati nkeneye kwambara impuzu iyi utafise amahera ugacuja kuyiba nkeneye kuba mu nzu izimvye uko udafise amahera yo kubaka iyo nzu ugacuja kwica nyene inzu izimvye ukayibamwo nkeneye umudugu umeze uko udafise amahera ugacuja kwica nyene umudugu ukawiba uwo mubiri ubayeho kubaho mu gihe cyawo kiri igihe gito cyane Imana yawuhaye uwo mubiri ntaho usanira na twebwe bikababaza ubanye nk'umuntu nk'uyu naho yoba ari umugabo canke ari umugore umuntu mu mutwi we viziyo yiwe yiyumvira ibitsina gusa twagiye gusenga pasiteri ahagaze imbere igitsina twagiye muri publika abonye abayobozi igitsina ahantu hose igitsina gusa umaze kubona umuntu atamenya umwanya mwiza w'ivyo bintu n'umwanya mubi w'ivyo bintu ucumenya ko ari ikibazo barundikazi ukaba uri umurundikazi unyumva ukaba uri muri groupe ya WhatsApp uyaga ubuteshwa nk'ubu amatiku nkaya vamwe iyo si groupe ntacyo bizokumarira na cyane ufise urugo ufise abana ntacyo bizokumarira ukaba uri umupatriote yo kuvuga ngo Afrika tuyiteze imbere twikure tirani igitugu c'abakoroni base kuturekura ngo twigenge ntidushobora kwigenga dufise mind nk'izo uzobona umuzungu aguhagaze imbere ariko arakubwira ati jya kwiba igihugu cawe aca kwemerera ko mu gihe amana uca wumva ngo vyose ngo ahango ndabitoye ntidushobora iyi mibiri tuyirekuye ngo tugenze ntaho tuzoshika nakamara maza kubona umuvyeyi nk'uyu audio zisohoka ariko aravuga ibintu nk'ivyo ku muntu w'umwubaha wa nka president akamara maza bamaze rero ngo kumva izo audio urumva ko izo audio zirungikiye umwe mu bagore nyene bariko barayaga ivyayo mateshwa y'ubushira soni umwe nyene mu bandi barundikazi benshi batagira indero uwo mugore yaciye abirungikira mugenzi we bimwe bavuga ngo irirenze umunwa barirenze impinga uwundi abirungikira uwundi biragenda bikwira Burundi buzima n'abarundi bose aho turi ku isi turazironka izo message noneho n'umugabo w'uwo mugore avyumvise mu gihugu cy'u Burundi nawe audio abarazitanze muri leta ati n'umugore wanje baba barakontakise Omani nayo igenda kumuzatamura muri iyo nzu yari kuyayatamwo aba baramwambitse ipingu bavuga ati subira iwanyu baba mutwaye Burundi nkavuga nti none umusazi nk'uyu mu Burundi bazomutwara bamushire naravuze nti bari kubura bamurekera aho muri ubwo buroko guko no gukorera abarabu murazi yuko ari slave ya kabiri akabanza gaca ubwenge buri yumvise ko yakoze ikosa yogiye akamarayo n'imyaka 2-3 mugabe iciza nzi nuko yoba yerekana kuri amahera arungika mu gihugu kumuzana mu Burundi bazomutwara muri izo torutire zabo bijya ko ngo ni torutire batorutire impera n'impera surviving izo toruca atwago muri prison kugundana n'abandi ba prisonier kandi ku kintu mbe burya nk'izo audio ngo ni imyaka ingahe naho bamucira 3 naho bamucira 4 naho uko bamucira myinshi niko ekonomi y'igihugu yaci igenda guko ariko aruzuza ibibanza byo muri prison ariko ni ibintu byinshi bakaraduhombesha
ni ibibazo bidasanzwe kubona dufise abarundi bagifise mentalite nk'izi. Bigaragara neza yuko boba ikibaraje ishinga ni ibintu nyene bitagira akamaro atani ico vyinjiriza igihugu, ndetse nabo kuri batari ico vyobinjiriza atari kubashira mu bibazo bidasanzwe. Ibi bintu n'akamaramaza ariko Uburundi nabwo decision yo guca bihuta kumufata yarantangaje cane, kuko hari abandi benshi b'abansi b'igihugu bari inyuma y'igihugu, kandi mu gihugu caho hafi mu Rwanda tutarabona bashize kwa maboko. Mugabo ikigugu nk'iki gidebire no kwimenya kitiyizi, kitanabona n'amagogo Afrika irimo, kitanabona nuko kuja kuyayata mu Barabu navyo kari bindi bibazo nyene Afrika bibangamiye Afrika, n'abagore bagenda bakicigwayo. Ivyo byose ntaboneka ari bibazo, aho guhuraba ibibazo nyabibazo dufise ngo agenda gutunura amaso ngo araba ngo ku birenge vya perezida. Ni ibintu bibabaje cane, ariko barundikazi twikebuke kabisa, duharanire impinduka y'amahoro arama, duharanire iterambere rirama, apana ibintu ataco bitumariye. Mugira ibihe vyiza rero mwese, murakoze, bye.